murakoze. Icyumviro cyatanguje bwa mbere nganambure mu ntango dusanga dufise groupe ya sport WhatsApp yitwa All Sport News isanzwe irimo abantu benshi, irimo abajournaliste, irimo abakinyi, harimo abakoca b'ama equipe, harimo n'abarongozi b'ama equipe, harimo n'abaganga n'abaganga barimo. Tutavuga duti none ko turimo ko turaganira ivyerekeye guhanahana amakuru y'inkino arabisi yose kuko tutwohura tukabonana, kuko ejo ndashaka kugenda ahantu kanaka ngasanga ari umwe ariyo muri abo bari muri iyo groupe ya All Sport News, aho gasanga ntituzinanye. niyo numbe ko tuvuga dutereka dutegure urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza abanywanyi b'iyo groupe ya All Sport News. Iyi match yabaye no munsi ni urukino rugira kabiri, bwa mbere rwarabaye igenekezo rya 28 kwezi wa gatatu kubera i Bujumbura kuri centre technique match are. Muri iyo match are Team Max yaratsinze itsinda Team Kennedy ibitsindo 2-1, niho baca biyumvira bati none ko dusanzwe dufite abandi banywanyi benshi bari mu gihugu hagati, nta kuntu twosha tugira urundi rukino rwo kwisubiriza wa kabiri twarugira mu gihugu hagati, nuko twiyumvira mu ntara ya Gitega capitale politique, kandi kongera kabiri hagati na hagati y'abantu kugira bishobora kuhashika. Kuko turafise abanywanyi benshi bari za Muyinga, hari abari Makamba, hari abari mu Butana, bari mu Ruyigi, bagerageje no gushika ngaha kuraba iyi match. Naho rero tuvuga dutekana dutegure urukino rwo gusubiriza, nkuko mweje kubibona urukino wabaye kandi match yagenze neza mu mutekano, wakomeretse nta wavunitse. Match kabejeje kurangira mu kanya Team Kennedy hejeje gutsinda ibitsindo 2-1 Team Max. Turavye mu rukino rwa mbere Team Max mwatubwiye ko batsinze, uno munsi Team Kennedy yaratsinze kandi 2-1 nk'uko byagenze bwa mbere. Mwebwe mu bayobozi murategekanya kuzakina urukino rwa gatatu, tuvuga ko kudadanu ego two turavyumvira twatanga kuvyumvira ko togira urundi rukino rugira gatatu, ariko biracari mu turabona neza itari tuzoyikorerako, kako tumwe kandi kuzoca tugenda mu yindi ntara atari Bujumbura kandi atari Gitega, tukarako togenda nk'Imuyinga ko nawe turafise yo abanywanyi benshi bariyo kugira tugire urwo rukino rugira gatatu. None hambavu y'inkino nta yindi migambi yo bijanye kumbure n'ivy'imibano muba mutegekanye? Ego byose bifise intango, byose ni bukebuke. Urazi gukoranya abantu barenga 200 si ikintu coroshe, ibintu ugenda bukebuke. Twatanguye dutangure ku nkino nuzotuma tumenyana, kuko bwamenye twari tunazinanye, ariko ubu hari ugira nk'urubanza ko twamaze kumenyana, ugasanga turamuserutseko, ugasanga turagiye mu rubanza rwiwe, yadutumye tukagenda mu rubanza rwiwe. Rero ntuzobana tubikora tacako turumva n'ibindi bintu biri hejuru, kuko turafise abantu benshi badufasha ubu nk'izi kugira zibe. Ego abanywanyi bonyene baritangiye amahera, ariko nivyo ari gushoboka mu biryohe nkuko twayibonye mu kanya maza kubera n'ibikurikira. Hari abanywanyi bagiye baraterera uburyo bwabo, ariko ivyo tuzaza kwiga ko hanyuma muri reception tugenda bavuga amazina kugira twese tubamenye.